Azake escorte na munguna. Azake escorte na munguna. Ndo sala ba population de ba makumbi biloko. Azama ebele ba tamamile. Bwana katala sasa tutababana. Leo tunababana sasa. Bwana katalaka sasa tutabakamata. Aba shimo ya Bukavu baba. Bwana asema sasa tutababanaka. Leo tunababana sasa. Très bien. Bwana asema sasa tutababanaka. Bwana yo bimala kati wana bima Azake escorte na munguna. Azake escorte na munguna. Oyo eza basi. Zali basi. Kaniro kiza kugenda kirakurikirana Pacifique nahazwe murongoye ishirahamwe Fokode iyo tuvuze mu gisata cy'umutekano nibihe bikuru mwashoboye kuronka ko amakuru mu gisata cy'umutekano mu mwaka wa 2025 ni giki cyabaye mutari mwiteze muri no mwaka muri ico gisata hanyuma mbega uno musi muravye ibi vy'intambara y'Kongo ivugwa benshi ntibatahura igituma iyo ntambara ibandanya ireta kandi haratewe umukono ku masezerano y'Doha ni Washington hari amakuru y'ibanga mwa mufise n'abatubazo dutatu ndabutubariza rimwe kumburengira ako mutaza kuba mwatahuye neza ndagasubiramo mwo kwishura. Ego murakoze umuntu agiye mu bijanye n'igisata c'umutekano mu gihugu nyene ico abantu bita umutekano nkaje umutekano hungabana hakavugwa bateye ivyo nta byavuzwe cyane mu gihugu nkuko byagiye biraba nko mu myaka y'imbere ya 2025 ntaho twumvise uyu mwaka bavuga ngo habayeho igitero ca gisirikare naho byagiye birashika nko mu kibira bakavuga ngo hariho ingwano zabereyeyo rimwe na rimwe ugasanga kenshi banavuga ko bashobora kuba ari abaroberi b'abanyarwanda ahanini ico gisata cy'ivy'umutekano ikibazo nyamukuru cagumye kigaruka ni kibazo c'intambara iri muri Kongo n'umwaka twagumye Burundi bwagumye bubura abasirikare batari bake umva twitwa ko turi mu mahoro mugabo igihugu kiriko kirabura abasirikare gisirikare ukabona ko gisubira inyuma mu mwaka hinjijwe abasirikare wanashima benshi cyane ku rugero mbere umenga ntibigifise nico bikurikiza kumwe vyahora kera ubu ntawe gukurikira mbega
nka vya biharuro bijanye n'amoko biracubahirizwa. Iyo tuvuganye n'abasirikare baravuga ko ivyo biboneka ko bitagikurikizwa, bagize imana bakaronka uwuza bayora uwuje wese bakamwinjiza mu gisirikare. Rero navuze nti igice kinini cyabaye ibijanye n'intambara iri muri Kongo. Twatanguye umwaka hariho ngira amabatayo ashika twari muri hafi 200, hariho abiri yabagwanira yaguma muri Sud Kivu, bavuga ko acunze ngo ibice birimwo Red Tabara n'umugwi wa Nzabampema. Hakaba n'igice kinini cy'ayo mabatayo ashika 16 yariko agwanira muri Nord Kivu. Ikibazo wasanga abarundi bo batanatahura, kuko uvuze Nord Kivu biragorana kumva ico Burundi bugiye kuronderayo, kuko iyo bavuze ngo bakurikira Red Tabara bayivuga muri Sud Kivu, muri za hariya bita ngo muri Haut Plateau. Me bagiye muri Nord Kivu bugiye mu gice cegereye u Rwanda, umuntu aca yibaza ivyo ari vyo. Ni ikibazo twagarutse ko kenshi, bavuga ko bagiye gufasha leta ya Kongo kugwanya umuhari M23, umuhari w'abakongomani baharanira agateka kabo. Bavuga ko bakeneye kugaruka mu gihugu cyabo, kuko bari bamaze imyaka itari mike ari impunzi batemererwa kuba iwabo. Iyi ntambara muribuka umuntu abaye nk'usubira inyuma gato, kw'imbere muri 2023 Burundi bwari bwarungitseho icese abasirikare buvuga ko bugiye kuba hagati y'abashamiranye. Zari ingabo zarungitswe mu mugwi wa East African Community, mugwi w'ingabo za East African Community, kugira ngo ufashe ko haboneka amahoro muri ico gihugu. Ari muri n'ikiringo uwo muryango watwagwa na Evariste Ndayishimiye, mukuru w'igihugu cy'u Burundi, vyitwa ko ariko arafasha ingingo z'umuryango ko zija mu ngiro. Ariko we aho muri 2023 niho ndiko ndashimikira, aca mu kwezi k'umunani aja muri Kongo Kinshasa, aragiranira amasezerano n'umukuru w'ico gihugu, bavugana guhana abasirikare baza kumufasha kugwana. No kuvuga abaye afise ingabo zitwa ko ziri hagati y'abahanganye, yongera acagirana amasezerano n'uruhande rumwe mu bahanganye, ingene amuha abasirikare bamufasha kugwana. Twabivuze ko kenshi ingene abasoda b'Uburundi bagiye bambaye umwambaro wa Kongo, bagenda binyegeje bitwa ko ari abasoda ba Kongo. Uburundi inama nshingamateka ntiyamenyeshwa yuko hari ingabo zirungitswe hanze, abarundi ntibabimenyeshwa ko hari intambara tugiyemo. Nibuka umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ko yanabivuze, kuko yabibajeje perezida w'u Burundi akamuhakanira ko ivyo bintu bidashoboka, atabiriho, yuko agenda kwifatanya n'igihugu cya Kongo mu ntambara iri muri Kongo. Ariko mu kwezi k'11 muri 2023 niho hatangura kuboneka amakuru y'abasirikare bariko barapfira mu ntambara ya Kongo. Nibuka hariho nk'umajoro yitwa Ernest Gashirahamwe. Igihe rero dushize ahabona amazina y'abasirikare bari bapfuye, niho vyaciye biboneka ko igisoda cy'u Burundi kiriko kiragwana hamwe n'igisoda cya Kongo, kandi ko abasoda b'u Burundi bariko bapfa bambaye ibendera rya Kongo, bambaye umwambaro wa Kongo. Abarundi bose iyo nkuru isohotse baratangara ingene ivyo bintu bishoboka. Hanyuma kandi hacanze ikibazo ingene abantu bitwa ko bariko baba hagati bariko bagwana iyo ntambara. Murazi ko ingene ibintu byabandanije gushikaho izo ngabo za East African Community zitinda zikavayo. Uburundi bumaze kubona ko vyamenyekanye, buremanga ko burimwo muri iyo ntambara, ko bagiye gufasha uruhande rwa Perezida Tshisekedi. Ikibazo nyamukuru cagumye ngaho naco cagumye ari ico kubaza cy'abo basirikare bariko barakorera, ingene bagiye bahembwa. Habaye amakuru yavuga ko bahembwa umusoda umwe wese yaguzwe amafaranga atari make. Ico gihe havugwa yashika ngo 5,000 by'amadolari ku musirikare. Gushika ubu igiharuro ntikiremezwa neza ngo tumenye amafaranga Kongo iriha umusirikare w'u Burundi. Ariko abasoda b'u Burundi ingorane bariko bagirira ku rugamba ico gihe nuko bagenzi babo babwiye ati mwebwe ni muji imbere, mwebwe nimwe muri ko muca amahera, mwebwe nimwe muhembwa. Abasoda b'u Burundi nabo ayo mafaranga batayabona, amafaranga ntayo babona, bahabwa amadolari 50 ku kwezi. Uko twabiduza tuvuze induru bagenda barabadugiriza gato gato.
ugasanga nayo babadugirije aboneka bigoranye gutyo gushika n'uyu munsi izo ngorane ziracyariho ko nk'ubu abasirikare bariko baragwana bavuga ko baheruka guhembwa mu kwezi kw'indwi kuva ko haciye amezi 5 badahembwa mu rugamba barimo. Abasirikare rero bagumye bapfa gose muri urwo rugamba. Rero tugiye ku mwaka wa 2025 ibishasha byaciye biza nuko intambara iri muri Kongo yafashe umurindi udasanzwe, umuhari M23 uza gufata ibisagara bikomakomeye. Ubundi baravuga ngo uzoguma ngo hiyo mu maperiferi, nuko bakagufata igisagara ca Goma. Igisagara ca Goma carimwo ingabo nyinshi cyane, ibigwanisho vyinshi, makuru yavuga ko bahanategurwa ingene baca batera u Rwanda. Rero baza gutangara ingene nko mu kwezi kwa amaja mu kwa mbere igisagara cyahavuye gifatwa, harakurikira igisagara ca Bukavu, bisagara bikomeye cyane byo muri Kivu biba biragiye. Wa muhari urafashe intambwe idasanzwe. Abasirikare b'abarundi nabo aho hose baguma ahafatwa bahahunga baja handi. Rero tugira kubura abasirikare bacu bahapfira ari ndiri, bamwe bapfa imiryango ntibimenyeshwe, abandi bishitse bagatahanwa ibiziga, ugasanga bahambwa mu kinyegero, umuryango bakawubwira bati murabe ntimurenza abantu bake cyane, sibaza ko umuryango wekurigwa kurenza abantu nka 15 baja gushingura uwabo, bakababuza gukora ibigandaro, imiryango ikabaza indishi, abandi nabo bakaguma ngaho batazi ababo iyo bahereye, ibintu bikaguma ari bibazo bimeze gutyo. Gushika uyu munsi nta gitigiri kizwi cy'abasirikare bose hamwe bamaze kugwa muri iyo ntambara, ariko mu bihe bitandukanye nko muri 2025 mu kwezi kwa mbere harapfuye abasirikare batari bake, mu kwezi kwa kabiri barabandanya gupfa batari bake, mu kwezi kwa kane naho nyene baravuzwe, no mu kwa gatanu abasirikare bapfiriye muri iyo ntambara. Ubu rero niho aha mu mpera y'umwaka twasubiye kumva izindi ntambara zasubiye gukomera. Hari haciye igihe c'amezi y'agahengwe, aho biboneka kumenga intambara ubu zitumbereye kuja gufata ikindi gisagara gikomeye kigira gatatu, igisagara ca Uvira ari igisagara kiri ku rubibe rw'u Burundi. Intambara rero buzaje nyene ku mbibe z'u Burundi, n'ibice biriko birafatwa usanga ari bice vyegereye cyane u Burundi. Hariko haravugwa nka Ruvungi ivuga ko yafashwe ejo, ivuga ko yafashwe ejo, ni ruhande yo mu Cibitoke. Uri kuravuga ibice nka za Kamanyora, bavuze ibice nka za Katogota, ibice abantu bose nko ku rubibe rw'u Burundi mu za Cibitoke n'ibice babumva bari kumwe. Ni intambara muri kino gihe n'abarundi batanguye kumva nyene kumenga yabashikiriye. Tuvugana n'abanyagihugu bari aho mu Cibitoke za Rugombo, hari abanyagihugu batubwira ko batagishobora kuryama kubera ibikoho bumva, haba abavyumva abasoda ngo bariko baritegura mu kibira bakumva ibikoho bikomeye, n'ahandi bavyumva biriko birasira nyene ku ruhande, biriko bivugira ku ruhande rwa Kongo, bakumva amabombe. Hanyuma murazi ko muri ino ndwi hari n'ibombe yakorokeye mu Rugombo. Abanyagihugu rero baho muri ivyo bice baravuga ko bafise ubwoba bwinshi, bibaza ko nabo intambara ishobora kubashikira. Ikindi turiko turumva mu ntambara iriko irabubu, n'abasirikare bo nyene ingene bayivuga. Iruhande yuko abasirikare bahora batubwira ko batumva ico bariko baragwanira, ubu hagiye ko urundi rugero aho twumva abasirikare bafise ubwoba. Ndiko ndavuga ibi narabonye nk'ibintu kiriho gikunze kuca kitwandika ko cyo gifata ko turiko tugira propagande ngo y'umwasi. Ngomba ndababwire yuko twebwe tutigira tuvuga na rimwe amakuru avuye hanze. Amakuru yose Fokode itanga canke ivuga ko abatanzwe n'abarundi, tuyahabwa n'abasirikare bonyene bari ku rugamba, tuyahabwa n'imiryango y'abasirikare, tukayahabwa n'abasirikare babasigaye mu gihugu. Amakuru yose Fokode itanga nta na rimwe Fokode yisunga amakuru yo hanze. Ngaha no baha akarero gatoya bariko batwumviriza kugira baze no kubitahura. Nko muri ino ndwi mu ntambara zariko ziraba,
nko ku ruhande usomye ibinyamakuru vyegereye M23 baranditse cyane ko bariko baraswa baterwa amabombe n'ibikoho bihagaze mu Burundi bikaheza bikayatera kuri Kamanyora. Hariho n'ikinyamakuru cegereye M23 cyanyandikiye kisaba ko nobaha ikiganiro nkagira icyo mvuze kuri ayo makuru. Muze muraye gushika uyu munsi nta na hamwe nko muri Focode twari bwigere twandika ico kintu cyuko habayeho ukurasa muri Kongo ibikoho bihagaze mu Burundi kubera ico gihe tutavyandika. Nta munyagihugu numwe yari bwigera tubwira, twarabagije abantu bari mu Cibitoke batari bake baratwandikira, twaza tuti hari umuntu yoba ahagaze mu Cibitoke ubunyene abatwandikiye bose twaza tubabaza tuti haravuga yuko hari ibikoho biriko birasa ikamanyora bihagaze mu Burundi. Mwebwe hari ibyo muriko murabona, mwebwe hari ahantu mubona inkoho zirasa muri Kongo. Bose bavuga bati twe ntavyo tubona kuri Rusizi, hirya ya Rusizi ariho birasa bigenda muri Kongo, ntitubona ko hari ibintu bihagaze mu Burundi biriko birarasa. Bamwe barambwira bati baza nk'abari mu Rukana wumvirize ko bo hari ibyo babona. Rero gushika nko kuwa gatanu nta muntu numwe yari bwatubwire ko hari inkoho yarashe muri Kongo ihagaze mu Burundi.